Mimi auri hose sha Imana ishishikaye kurinda. Ego. Shishikare kuko ndindira. Kugira ngo shishikare Akijuru sheri wako. Waramuta. Akijuru sheri wangu. Niki wigiye muri Truwafa uvuga ati nanje muri The Great Company ntegerezwa kuzobandanya ndagikomeza kugira ngo ndabe ko noshika ku yindi level. Na sheri wawe Mimire yagiye mu gacerere. Mimi. Yego. Biramaze gushika nawe ukagendana na Sugar Mami. Jewe. Mu buzima busanzwe. Chago Great Nation Company iba imwe mu makampani. Ego. Azohindura amateka ya sinema ndundi. Kujya abantu baturaba badukurikirana muri izo filme twakiniye mu miduga kanaka. Hari gihe babibaza yuko iyo miduga ari iwacu. Ego. Kumba ariyo twanatiye cyane. Ego. Ngati sasa uni uchawi nini? Uni uchawi waanza kunichezea mimi. Ati kunichezea. Nibiza je wanje ntibakinira. Ego. Ivyo bogira byose. Ivyo bogira byose. Nzosohoka ndonesha. None magara y'igihumbi akora iki? Nimba ugiye gushusha amazi yo koga. Nta nakimisha. Nahaburi ngarenga nta nakimye. Bose amakara yanga. Ganakwera amakara y'igihumbi ko bwa bundi figo ubuzima nibwo amakara y'igihumbi. Ye wagwan ma people mwiriwe mwaramutse anizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza Isho boy MC Gundo C Raina reka ndabaha ikaza ko dukurikirana kuri Anashare D57 behind camera MC yitwa Batimix Easy ariko ndakena neza yuko kuri incuro aho ubona neza yuko twagiye muri lancement officiel ya cinema Urukundo Niki ya Fiko ariko ndazi neza yuko mwagiye mubona amasenario menshi agiye atsanzwanye hariho umwanya ariko aradandaza amakara hariho umwanya ariko aracuruza amagi hariho n'umwanya byinshi bigiye atsanzwanye ariko kuri incuro aho twarose n'amakuru agiye atandukanye yuko Fiko mwagiye mumubona mu busenario afise ni cinema yitwa Urukundo Niki kuri incuro tugiye kumusanga mu kibanza ahasanzwe dandaza n'amakara turi neza mu gisagara cya Bujumbura ariko kuri incuro ndazi neza yuko hari abantu abarundi n'abarundikazi mukeneye kumenya ubuzima bw'abastar bagiye batandukanye ariko izi tunyaruke bro tunyaruke ndazi neza yuko mwagiye mubona amasenario menshi agiye atandukanye muri cinema Urukundo Niki ya Fiko asanzwe twara The Great Nation kuri incuro muko murabona hariho location iri ngaho imbere ubona neza yuko basanzwe badandarizamo amakara mwagiye mubibona izi egerino uramubona hari msaza Eyo Fiko wagwal ubona neza yuko n'itiro yari ryamutwaye rirenze CEO asanzwe twara The Great Nation Company ariko izi uriko uramutubonera hariya tuje n'amasaha meza aho abakiriya batariho ubona neza yuko abari wenyene mu kibanza ariko twavuze ati yo fatira ka micro kwanza gatoya fatira micro kwanza tuvugane Fiko ndakuvyuye itero ryari rikwishe afise ni cinema yitwa Urukundo Niki iri kuri account yiwe ya Fiko aho ubona neza yuko asanzwe ari no mu mwambaro wo kudandaza amakara bro ariko najana rya nka murindi none Gundo sibi nibiki kwe turakeneye yuko tuyaga mze rampaye kwe turakeneye yuko tuyaga nitiro yari ryagutwaye none tuyagira nga tuyagira ku kazi ariko wokwegera ino Fiko kugira bakubone neza nakeneye neza yuko tuyaga 2-3 agiye atandukanye izi urabona no mwambaro yambaye ki style cyo ku kazi ubuzima bwa misi yose umustar aheruka kuduha ni cinema yitwa Urukundo Niki ariko kuri incuro bro aho ubona neza yuko nitiro ryari ryanamutwaye man nitiro ryari ryanamutwaye bro Fiko kiri good fresh umeze fresh akazi bimeze bien ndashimana umeze neza cyane ako manone mboro kine ko dukora ikandiro kweli wari kunteguza ukambwira
nanje nkambara nk'abandi hama oya twagombye kwerekana neza yuko baragiye bakubona mu musinema yawe urukundo niki ariko ndakeneza yuko tuze turerekana abastare ubuzima sometime bagira uko bakisumamo siko tugusanze mu kibanza mani ndamukiriza abakunzi bawe basi abakunzi ba Nashea abakunzi ba Fiko ego ndabaramukije mwese aho muri hose ego Imana bahezagire mu byanyu no mu banyu ego muhezagirwe gose ego uracumva nitiro bro uracumva nitiro wampaye uyu none ngaho kweri rindira nda agira ndabire n'agatebe kugira nicareko erega iyo umuntu wamugendeye mu kibanza bisaba neza yuko nabo nyene baduhana n'agatebe kiteka imifuko mzee imifuko n'imifuko oya turicara uko biri kose karibu turagerageza asante ayandi makuru rero mzee fresh umeze neza yego business irabandanya yego business irabandanya fresh turashimana yego ndamukiriza abakunzi ba Anashe abakunzi ba cinema igice cy'u Burundi abakunzi ba Anashe yego mane bahezagire cyane kandi bakunda cyane ndabaramukije bo muri hose abantu mudukurikirana muri hanze y'igihugu kwanza muri mu gihugu wacu yego muri hanze y'igihugu mu bihugu bya Buraya mu Arabu muri Amerika hose Australia mwese jambo sana tunawapenda sana inyuma yo gusohora isinema urukundo niki tugusanze muri kino kibanza abanza vyuke abanza vyuke aracasinziriye nariko ndumviriza imiziki yiwe mu kanya ngo call me fiko ewa nakapela mzee kandi freestyle bro kandi yarakubita ama freestyle arenze twikangure tuvyuke na twikangure basi imbere yuko dushika kuri kahere yiwawe twikangure basi freestyle tugusubiza inyuma gato mu myaka yiwawe amashimeshi kumana yo mwijuru ituma banda ego amashimeshi kumana yo mwijuru ituma inayoba bisiguye iki kuba Fiko aheruka kuduha sinema iriko irayobora mu gisata ca sinema mu gice cy'u Burundi urukundo niki ariko tumusanze muri kino kibanza bivuze iki kuba umustar afise izina ubona neza yuko n'abafana benshi barengana bakavuga ati Fiko nguri yaryamye hejuru ku makara ariko aradandaza bigiye bitsanzwanye bivuze iki bivuze yuko bisigura yuko ubustar atamafaranga ni bure nta kintu birasaba nyene ko turondera inoti na cyane ko ivyo dukora bidusaba amafaranga menshi ariko kandi nyene umuntu nk'umustar abakeneye kubaho gistar muga kubaho gistar bidusaba amahera menshi kujya abantu baturaba badukurikirana muri izo filme kwakiniye mu miduga kanaka hari gihe babibaza yuko iyo miduga ari iwacu kumbe ariyo twanatiye cyane rero birakwiye ko umuntu aca arondera ubundi buryo bwo kwisumamo kugira ngo nyene usishe vibaya ntuzurabona na yarasyo base kuko hari gihe usanga amafaranga kenshi ko sinema ndundi twebwe burya tuyikora kubera ko tuyikunda sino nta birenze turatangura kuyikuramo rero kugira ngo ukore igikorwa ciza kenshi usanga wahereje ko nayo wabufise mu nzu yose urasohoye isinema yitwa urukundo niki feedback bimeze gute ubona neza yuko abafana bakwakiriye gute kuri account yawe ya YouTube imeze neza feedback ndashima Imana ngerageje kuraba episode ya mbere yarabwe cyane yakurikiranye cyane ngira ngo niko tuvuye muri lancement ariko episode ya kabiri haba akantu harabaye akantu twese tutatahuye kuko no mu ya mbere batanga bavuga ngo hari abo bitavuga hari abo bivuga birampaye uragose abandi ukabona kwandika muri comment ngo sinzogaruka kuraba kino gifilme kitavuga ariko bavuga ivyo bice cyumva nyene umengo
hari ahantu bigushize ugerageje kwimera amafaranga wabishizemo amukaje mu muntu avuze commentaire nkiyo mugaro n'abandi bavuga ati shaje nubwo bitavuga ndabona bisa neza kandi ndabona no film iraryoshe sinzogaruka tukuraba yuko bivuga turagerageza rero guhereza umuntu abikora arabigerageza tugira ko vyaheze turana Biblia tuvuga yuko episode ya kabiza ko zivuga tushizeko ba December bro hamwe ntangura kuyumvira munyuma hatangura ku telefona n'abantu bamwe ngo mbya gutashize ko titre ona washize ko titre uyibona mugabo abandi bakagubya ngo nta titre washize ko kuri film uyibona je ndayibona barabona mu zindi account tukazibona mugabo hari abandi batabona titre ngati sasa uni uchawi nini uni uchawi waanza kunichezea mimi ati handu je wanje ntibakinira ego ivyo bogira vyose nzosohoka ndunesha mu izina rya Yesu rero acho vyambwiye nyene twarabigerageje ubu nyene twarasigurira abantu kumwe bagenda bakabikora kugira ngo bivuge urafyo ndajya muri ya video nyene hagati na hagati tubona ga parametre no hejuru côté droite mufunze kuri ga parametre utubona no lance piste audio katushaka kuri iyo piste audio ushira muri original English kuri English cyane uce bivuga ego ice bivuga rero nk'ivyo rero biragoye ko abantu bacu badukurikirana bose basigurira wasuhuye isinema urukundo niki tugiye kwitegereza tuza gusanga neza yuko ari ubuzima abasore muri bino miss bariko barabamo bagoye bashuga mami ibintu by'aba Mr. Kan n'abagundos bagundos abantu ya Mr. Kan n'abagundos hamwe na oya ashijewe Jenzo rondere uwo nduta oya Mr. Kan ndamubeshe sindamubeshe Mr. Kan n'umujama wanje turacokozanya gose iyo dutelefonnanye turashaka kumera nka 20 minutes tuko turateburanye n'umujama wanje ariko biramaze gushika nawe ukinjirirwa dufate yuko ari true story yes ni true story urukundo niki igasirima sene zose biramaze gushika nawe ukagendana na Sugar Mami jewe mu buzima busanzwe sindagendana na Sugar Mami ariko kandi kugendana na Sugar Mami nta kosa ririmo ivana nikikujanyeyo janyo n'urukundo bro bajyanye nabone barakeneye gukunda ariko kandi urukundo ni ikintu cya mbere kitagiramwo ibiharuro ushizemo ibiharuro bugwisha ntaba n'urukundo ego uzanze urukundo ushizemo ibiharuro ntaba n'urukundo urukundo nyarukundo urukundo gukuri nta biharuro bijamo rero import imyaka import umuntu mwokundana rero Sugar Mami nuko nyine bace bakizana muri iyo style ya Sugar Mami mugabo ntabwo ari bikundana n'umuntu agusumije imyaka nk'ubu byoshika ukaronka usumba imyaka mama wawe ntamusumije mu myaka manje ngo atabagendera ku nkoni abo barashaje bangana berewe ni wamubonye kuri berewe namubonye dufate bangana fata rero umuntu amusumba yo bangana uwo bangana biba biri too much uwo bangana mugaje nk'umuntu azumva imyaka 10 ntacyo bintwaye upambana ntacyo bintwaye yo pambana sasa Fiko yo hari kibazo jewe mfise ko kijanye na Great Nation Company yego ukiririmba wakunda kuyita the great man yego icyumviro cha Great Nation Company cyaje ryari cyaje gute ubwira kutubwira n'icyumviro cy'irya cinema wahisemo guherako okay umbaje neza cyane waranyine nkiririmba na kuva the great man bon mu bisanzwe kuri inosi biragoye kuyibako uri umuntu uri maregarege kuko ucukandamizwa n'ibintu byose bisaba nyine ko uri umuntu akomeye w'igitangaza atamenyegwa rero je nivyo nizera ko ndukomeye kuko nizera ko ndukomeye kuko atari je ndiko ndabaho ari Kristo ari karabaho muri jewe nawe arakomeye kuko nakomeye burya nanje niko nkomeye kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko yicayitswe hejuru ari hejuru y'ububasha bwose hejuru y'ububasha hejuru cyitwa izina cyose
burya aho nanje niho ndi kuko niho twicaranye nawe kuko ndi muri bakaba muri jewe ahari romba nimba ari ukomeye nanje ukomeye nimba ari gitangaje nanje gitangaje burya ivyo nivyo nizera niyo mpamvu I'm the great man hama the Great Nation Company burya nyine byavuye aho nyene ndashaka kuzana ndashaka yuko ino nation ndayigire yihambaye mugabo atari jewe nyine ndabikoze mugabo kuko je nshobozwa byose na Kristo abinkomeza ndashaka nyine kwiba ikintu gikomeye cyako Great Nation Company iba imwe mu makampani azohindura amateka ya sinema ndundi sishatse kuvuga yuko abandi byabananiye ariko ndashaka nanye nze mbe mu bantu bazovuga ati sha harigeze guca umuntu yaterereye muri sinema ndundi of course ngira ko mvuga kano kana mu bisanzwe niyo mdugiye gushigikirana tugashigikira generation ziko ziraza nizahoze wanashaka ni tutazirengagije kuko burya hariho ibyo bazi twe tutazi mu bikoze kuko hari ibintu baciyemo twe tuteko turacamo kubera ko dushikira mu vyuzuye hari amaho wabanje guhonyora yabanje kubacumita ico rero tukibubahire kandi tubagumize hafi yacu ariko natwe umve nyine ko hari amaraso mashasha ari karahaza kandi ikindi naco ico nkundira Imana ntitoranya ku butoni Imana irashobora kubishaka guteza imbere sinema ndundi ikabizoca mu muntu wanashaka ataratangura no ataranatangura ivyo birabaho urumva kabazo Imana ikabizoca muri uwo muntu kugira ngo zibe nyine hamwe sinema ndundi tuyumvise twe tuvuga ati kabisa zabaye international gasanga umuntu azodushikana ku iyo ndoto n'umuntu ataranatangura kuzikina rero niyo mpamvu dukwiye kubana kandi tugacerebra niyo generation nshasha irikiraza kugira ngo nje dusange twibaza yuko ibintu bizoca iwacu ko biciye ku bandi kandi abo bandi tutabahaye agaciro ugasanga biragoye rero yuko ushobora kuza kumusaba collab ati blaza tigeze umva ni nko gusaba wowe wimye mu gihe gito umaze ushinze the Great Nation Company numva umengo hari ama challenge waciyemwo twe tutigeze tumenya siko nizahe challenge waciyemwo zaho musanzwe mukora akazi challenge muri no mu zindi filme two nagenda akora cyane muri iyi company yawe uyizanye ndayizanye challenge ya mbere ni wana ko je narayizanye ci nkora filme ni filme urabona yuko ari filme yantwaye uburyo bwinshi uburyo bwinshi bro yantwaye uburyo kweri kuburyo yuko no muzi nako ndavuga nti burya iyo mfata amahera nakoresheje muri lancement y'ya filme shaka nari kugura umuduga cyangwa waragiye Dubai gupagasa naragiye Dubai gupagasa cyangwa naragiye Dubai gupagasa ariko wumve nyine yuko dufise urukundo rudasanzwe kuri sinema ndundi kandi dufise urukundo rudasanzwe kubadukurikirana burya turashaka nyine ko baryoherwa mugabo baryoherwa n'ibintu vyiza rero niyo mpamvu challenge rero kenshi tukunda niza amafaranga izindi challenge umuntu agenda guhura nazo niza ama location kubera karurumva jewe nabandi ko ndakina muri indi company yundi muntu ugasanga ibintu byose birateguye ngaho je nkashika gusa nkina sinamenya kumwe n'ivyo bintu byanshikire cyangwa ibyagenze gute ubu ni jewe nari à la tête nategerezwa rero kumenya nyine ati kumbe kijye kirabuze kumbe kijye kiba kikenewe kijye kiba gikenewe ama location amafaranga abakinyi kubegeranya kuko ko baragusaba n'uburyo tuvyumva ukabarihira ivyo gufungura ukaba deplacer umuza tuntu twose ari wewe wenyene bro ntiba byoroshe uzi kibazo nciye ngira mu cinema ziwe muri introduction harimo logo ya True Afa gusa nivyo nagomba The Great Nation irimo ico kibazo nayiravye no musi ndiyumvira ati kino kibazo ndaza kukimubaza fiko why kudatanguza logo yiwawe ugatanguza logo ya True Afa good question
mu bisanzwe z'igihe episode zibiri za mbere twazikoze umuntu kwera yankoreye irya logo yarantebeje kuyimpa sino guhera kuri episode ya gatatu zirimo nubwo atangura yaturafaga mu kiri wanje abo zirimwo zose kandi hatiza kuza mu turafa kurumva filme niyo yakorewe ariko kandi nyene n'abavyeyi bari kwaransohora sino nko muzinzi wazikurikirazo bari The Great Nation Company lancement officiel twarayibonye yari imeze neza mbwa yari lancement yari n'udukosa twinshi n'udukosa tumwe yari lancement officiel imeze neza rero ikibazo niki uko ugomba usohore filme nshasha uzoguma uyigirira lancement nk'irya canke vyabaye rimwe gusa mu bisanzwe je nibuka amafaranga yanwaye irya lancement ajembegete mu bisanzwe sinzi ko nkora amalancement n'ivyo ariko hari igihe bizoba biri ngombwa ko nkora lancement bivanye n'uburemerezi bw'igikorwa bwa filme cyangwa gusa icyo ngira ngo noze ndakora ni conference de presse mu gihe ngomba gusohora igikorwa cyangwa sinda nayikore byose bizovana n'uburyo umuntu aba afise kuri konti sika konti igaragara uravyumva yuko emwe ukora nyine bishoboka byashoboka buravyihojeje yego waciye muri Truafa umuvyeyi wa The Great Nation Company niki wigiye muri Truafa uvuga ati nanje muri The Great Company ntegerezwa kuzobandanya ndagikomeza kugira ngo ndabe ko noshika ku yindi level. Okay. Cyambere na mbere ni kwiyemera, kwiyemera ku bandi. Kwiyemera wowe nyine ubwawe. Ikindi nacyo ni kwihangana, ikindi nacyo ni gukorana ishaka. Ikindi kintu nacyo nize muri Truafa. Nuko tuvyo na insanzu ndabizi mugabo hoho narabibonye nshimbwa nti wako nuko ibintu byose biva ku Mana maze gutahura ku kantu rero bisigura ngo fopa gutangura igikorwa utarashira igikorwa mu maboko y'Imana yego ko nyine gutanguza isengesho donc nabantu bira cyane mu Mana kandi babumenga ibintu byose boshira Imana imbere kandi natwe nuko twashira Imana imbere mu bikorwa cyacu mu gihe gito uri mu gisata ca cinema ni cyayi kintu fiko yungutse ni cyayi kintu fiko yahombye kuko nta vyama vyera de ushobora kuba wararonse izina wararonse abantu waravibinze ibintu vyawe birayisisa ariko sometime umuntu naburi kintu abura mu buzima bwiwe bwa misi yose narungutse abantu narahombye abantu uvuze guhomba abantu twumvike umenye yuko hari abantu babagenze usanzwe ufise nibi kubera rero ubugiye mu yindi career mutamugiswa guhura usanga nyene mutaki approach cyane ko mwahora rero mugabo narungutse abantu benshi nabona ahombye nabo nungutse ntibangana nabona nungutse nibo benshi nungutse abantu benshi ariko kandi no kuri burya nubwo filme dukora rero nubwo turashima Imana kuri akaroveni kaza ego je nubwo nabankina mu zindi team wanashaka numva sinari bwagira iby'iwanje ego ariko narungize udufaranga nyene mu yindi way nanjye udufaranga mu yindi way ugasanga ndanyindara udufaranga wanashaka nari bana je narakoze kweli kuduhera kweli ariko nagenda savinga kandi je urana sinsanze aba diaspora baguhaye oya aba diaspora kubera ko bakubonye muri filme oya aba diaspora baratanga none aba diaspora mino misi batangira kuri limikashe mwene baramenye $1 cyari hico baramenye $1 cyari hico aba diaspora baradusupportinga ego sha nta mukinyi wa filime yovuga ngo nta supportingwa no mu diaspora sha uwo muntu mubisanzwe yo bari nashimye aba diaspora n'ukuri Imana ishimwe baradusupportinga mugabo nubwo yo baravye filme yawe vraiment bagusupportinze ari diaspora kugira abavyonyine ari mu diaspora kacaza kugira aba filme yawe bagusupportinze ko rero mugabo hampande y'ivyo byo kugira aba hari gihe anakwiyumvira habwa ati bana ntakuru aba kuri imikashi yawe mpaka imikashi kawe cyanke genda kuri akakurungira kagafoto aragafoto kagapapuro karaho bagakorunga nego n'agakode karaho akajugendo gatoro amafaranga The Great Nation Company nakana kamaze indwi zibiri yego ukabona mu myaka 5 yo big brand ubona
karacara akana ntikarako kamaze indwi zibiri yego ariko kuri sindababesha kaho karanyiganza sinema y'igicacu Burundi hari ijambo riri hehe muri Yesaya 52:13 mengo ijambo rivuga ngo ngo raba ngo umusavyi wanje ngo azokuzwa azoshigwa hejuru gusumba abandi bose uyiyo jambo umunsi ngenda kubwira ati umunsi ngenda kuvugana na pastor wanje ndamubwira ati bije ngo ntango kora ivyo wanje ngiryo jambo yampezagije umva gusumba abandi bose azoshigwa hejuru gusumba abandi bose rero nibona kure cyane gusumba naho abandi bamaze gushika wanashaka sishaka kujayo jenyene ndashaka kutujanayo nabo bandi ndashaka yuko nyene tudufashanya twese kugira ngo tuduze industry jevero nagumye nsubiramo sinaje gukora ivy'abandi bananiwe gukora ya naje guterera kuko nabone bareko baraterera rero The Great Nation Company ndayibona kure cyane izoza kandi izoba yaranditse amateka mu myaka itanu hose oya ni munini mu myaka ibiri uzi yuko muri lancement officiel nce ndibuka kantu kanya kantu yavuze yuko agira hamagare mimi kuri stage abantu bose bameze uko kinyibutsa cya kibazo cya sheri wiwe reka abantu bose abantu bose bameze uko barindiye ngo na gupresent twavuga ati bana ngo je tuangalie sasa yego jewe mu bisanzwe abantu baranyoteye kubona umukunzi wanje turavyumva baranyoteye kubona umukunzi wanje rero burya Imana niya mumpezagiza nzomurondera nzomubereka none ubu uri single ndi single tubwire rero ibijanye na kapo yanyu namwe akijuru iyo dosiye ko natazira abakiriya baragwiriye ngo ni ku mugoroba yabibi napima amakara aguma tubwira arabyumva cyangwa harereka kuzibira genda ngaho opeti uje kugura amakara fata gutya urumva rero ego uvuga ngo mvuge kurinde kuri akijuru barabaye besha abakiriya ni imvura ya ni imvura kwe kuri akijuru niwe dukeneye akijuru sheri wako waramute akijuru sheri wangu kenda yarakwiye arakuzimvye peti ntamuzimvye vyahe maje twigiye makara y'igihumbi abaho amakara yanga none amakara y'igihumbi akora iki nimba ugiye gushusha amazi yo koga nta nakimisha naha burenga nta nakimwe bose amakara yanga ganakwira amakara y'igihumbi kweli bwa bundi figo ubuzima ari bwo amakara y'igihumbi ingo ngaha gushiriremo we nawe kweli kareka ubona ko ubuzima bwazimvye rero bwarazimvye muce munzimba nani amakara y'igihumbi none abagiye guteka iki boss turengarenga nimba turengarenga nyine eba nantu nambwiye ibyo kongera kangaya ki ukigenda zimba gute oya nakuzemba zimba gute ayarakwiye kagupayo okay tugaruke muri kapo rero yacu kapo yande ya jewe yafiko na Kristera ego oya Kristera akijuru ngamubwiye akijuru rero reka nambwiye akijuru mwakoze iganiro ryari mu gango kuri batamusohoye ngo ko bamusohora akijuru ntari muri Trua afise indi company mugano ubwo ngira ubuyoba asigaye yigenga afise indi company akoreramo ndibagize izina ryayo urumva akijya company twagute mbo ndayibagiye azakuyibabwa na yiwe afise indi company akoreramo rero ntari muri Trua hama ikindi naco burya je nakijuru nta kiganiro na kimwe cyane na hano na hamwe twigeze tuvuga ko twe dusohoka cye turabakunze burya mushake mugende muri ibiganiro byose burya abantu nibo babonye yuko mengo turi kap abafana none ajya amafoto mwayafata nk'abandi very good rero umunsi wa mbere ugende byose bitangura twari muri shooting ya Mwamikazi dufata agafoto hariho n'isene twakinye twambaye kujya kuntu twafashe agafoto twambaye byaruje yego mugiyo sene yari yo nko muri episode y'10
film itaranasohoka mugurumva abantu bazoyirindira iyo episode 10 gizosohoke nazo barivu dufata ku gafoto hama cyo turagapublier hano zibishe birasanza kapo nshasha namwe muca muguma tuvuga ati tugume twifotoza reka tubikomeze bikomeze target yo gukora ama base ngibiki ama content yo tu post tuvuga ati reka tubona twifotoza tugume twipostingira tugiye nk'ahantu turi kumwe tukifata ka video tukaposta kandi aho hose na namwe twitana best nanze tuvuga ati sheri bebe oya uzi yuko naronse ama message y'abantu benshi kega tugisohoye barambarira ati vyombabaza yanga yademi Shahariya none Shahariya ayumva benshi kumambarira ati hamwe nosanga fiko yarahevye akijuru ati oya ati fiko no mwanka ariko kuri incuro fiko ratubanenze yuko nta rukundo bigeze bajamo nuko nta rukundo bigeze bajamo ahubwo abantu nibo bumvise imengo birabereye ko tuba mu rukundo ego sino twebwe nta rukundo twigeze tujamo ego injira hagarara ngaha twe nta rukundo twigeze tujamo abantu gusa nibo babonye imengo turabereye ko tuja mu rukundo ubwo rero ntibagume banyagiriza hari abantu baguma banyagiriza ngo wewe ngo nimba warahevye akijuru ngo ntagice tubwira abantu b'Imana mwaradushingiye ibanze none bijya mwabikoze wowe wari single canke wari en couple jewe nari single gushika Kristera nawe Kristera cyagihe yari single urumva mwese mwari single n'ubu sinzi ko araronka je naje staronka Kristera uraronka Fadinze kuki basha uraronka besto utarangira ko waroze je nikiracamwe kuki abantu muri indas nibemera basheri bose bavuga ko bari single none bazo twagwa nabande oya reka ndagwa ikintu kimwe rero suba ngo aho nagwaye menshi muri industry suba ko ntibemera abasheri sibuba yo ko muri industry temera abasheri oya ahubwo muri industry ikintu kimwe cishimanze kubona twemera abasheri ahubwo ego nonasikia yaremeye Fani nonasikia yaremeye Fani inde wundi gabasha yatwemeje muri industry shano umwe gusa Ruden aho nonasikia yo bari wenyine nasikia ari serie muri industry Norasi batari serie nonasikia yaratwemeje atwereka umusheri ndushiremwo ba Beri kuko ba Beri bobo bajya muri industry bafise abagore abasore rero twebwe abasore burya twe duhura na byinshi biragoye ko expose umusheri wawe kenda kivuye kino kintu biragoye ko ushira hejuru umusheri wawe ego urazi ivy'ubusheri urakunda no muse je mugahebana ego muhebanye ejo ukazoza gutwereka ubundi gasha iyo list uri kuragira gamwene dozoyifuta gute bigusaba ko rero ureka nimumufise umugumiza mwibanga ego hageze marriage mutubwire sino kumyo poster inkondo z'uburazi ko hari gihe zimara indwi zibiri mukaba muravaye nico gituma muca mutubwira ko muri single oya jewe ndamufise hari abavuga ko babafise mugani babavuga ntibabavuge jewe ndamufise namumvuga nice kintu mba wosaba ko dukurikirana abakunzi basire mu gice cy'u Burundi abakunzi ba Fiko muri rusange abakunzi ba The Great Nation Company kuko niyo turi kumwe nga icyo no basaba nuko badushigikira bakadushigikiza amafaranga bakadushigikiza amasengesho bakadushigikiza kuturaba kurora ibintu dukora bakanabipartage bakabishikiriza abandi bose kuko kweri ndaza hari nacavuga ati none mwe hari umuntu abaye batumye si ibintu hari ninde abaye batumye ukamubireka guys nukuri nacho niba twatwa mavuga bitari atawa dutumye ariko je nizera yuko bya bintu bibafasha birabafasha rero nimba mushaka yuko natwe dutera imbere duteze imbere mudufashe muduterere ko hari n'abantu bidoga bavuga ngo filme ndundi of muraba ngo izaha ngo ahanaka
kuko impamvu mubivuga ivyo niko hataha uburyo mushiramo kuko natwe turashaka gukora ibisumba bijyanye dukora mugabo tubuza uburyo rero nibadu supporting hama boss nabo abantu baba mu mazu meza muduha amazu mufisa ama maison de passage muduhe tuyakiniremo cyose tunabamamarize why not hama abantu mufise ibitaro murongoye byiza muduhe ibitaro dukiniramo ama location cancane yakunda kudupaye hama ibisigaye navyo badutize umwanya Jeffrey ndiyemeje yuko ino industry tuzogerageza uburyo bwose dushoboye nka kujya twabikoze kugira ngo igere kure ku rundi rwego hama supporting n'abanye ba supporting mu kurangiza kaza kantu je nari yumviye kuvuga ati namuzuka kubaza kugira werekane mimiheye muri rya rusange abantu bangana kujya ubwo niyo bari true story wagira umwerekane kwa mama wawe ugasanga mu birimo twe nta nivyo tunazi kuko nta wamenya kandi ivyo ukunda mimi hamande ya mama wanje nabashikanje tubashyize ku ruhande canke na bajya twagise ndukora naba mimi niwe mukobwa yari hajyanye turi proche gusumba abandi Imana ibihezagire ibihezagire gute turi proche n'umujamana umugenzi none vuze ati iyo ubwo bu proche nyene Imana ibijemo nyene n'umugenzi urubahana tubasengeranira ariko kandi turanakundanye nta rero kandi ikindi naco nuko nari maze ibi kumvise ko dukunda ico umva mengo none ko ndozi nawe dukunda yeye turangana rero cyatumye ndamuhagurutsa hajya mu bandi bose nuko ari we ari turi proche dabo kandi ikindi naco nuko nanje atandiza zibiri zari ziheze mbonye mama wiwe Margarita yaretse kandi hindwi zingahe tuvuye guhamba se wiwe ariko kandi nta nindwi zibiza ziheze ntabonye mama wiwe arambwa ati jya ni mama nanjye nasiza kumwereka mama kandi rero ni vyiza ni vyiza kuba mwarerekanye abavyeyi urumva wewe wamwerekanye kuri stage nawe yamukweretse muhira wewe waciye umufuta yani nta kantu ko kumukunda basi okay reka tuve ego muraba besto kandi uri single wewe naba besto kandi fiko ari single nta kantu ko kumukunda uvuga ati karimwo vraiment umunsi umwe rega twese tuba dufise aba besto muvuga ati uyu no mu propose habuze iki none mimino no mwitemo kandi tuzobashigikira pe tuzobashigikira turaberanye mimi muraberanye cyangwa ufise ubwoba uvuga ati mimi yo hava ntera indobo yo nyanka ari umuhungu ati nyindobo oya mimi gusa turubana no mugenzi ibyo ntavyo turiyumvirako ariko kandi tunavyumvira ko nivyo wana ahubwo wewe nturavyumvira ko ngo umuntu uri ico ciyumvira ngira ngo jenje ntaravyumvira ndane no avumengo nawe yaravyumviriye amete rega hari gihe umukobwa mu muri abagenzi ugasanga mu aramaze ko kwiyumvira ko nawe aramaze kumwiyumvira ko mukarabirana ikintu ariko je ku ruhande rw'iwanje ndamushigikiye nawe ari karate ateza imbere sinema ndondi kandi ndamusengera kandi ndamukunda ndaramwubaha cyane uranamukunda sha kandi Imana ibijemo tuzobasengera turabakozi b'Imana yego mimi aho uri hose sha Imana ishishikaye kurinda yego ishishikare kuko ndindira kugira ngo ushishikare guteza imbere sinema ndondi aka kanyuma basireka tugaruke tuve ku bya mimi tugaruke kuri aka kanyuma ko kudandaza amakara ko kudandaza amagi ko kuba umutaxi vero abari muri lancement barabibonye yego mugabo nibaza ko byose atari ko wabikoze ahubwo wagombye kwerekana urugero akarorero tuvuge yuko amahera yakoze muri lancement hamwe na urukundo niki yavuye mu kudandaza amakara amahera yakoze muri lancement n'urukundo niki samahera nakuye mu kintu kimwe gusa amahera nagenda bika nakubwiye yuko iyo shaka nari kwigurira imodoka cyangwa nkakora ibindi bintu cyangwa nkigira Dubai ego mugabo nahisemo gukora movie rero nukuri samahera nakuye ahantu hamwe ego hari abagiye baranterera mugabo ibice 80% ni jewe ijana ku ijana ibice 80% ni jewe
ibice 70 kwijana jewe 30% nyene nayo bagiye baransapotinga bama rero mumbe neze yuko guys biratuvuna kweri murabe muduha uburyo tugusanze uri mu makara wohimiriza iki abandi basineaste bagenza usanga bavuga ati twe dukora sinema gusa nta kindi twokora ngo nakandi kazi bokora nta kazi twokora bimutunze akabashobora kuri hinzu uri kuravyumva hama akabashobora gufungura neza akideplasa neza namaro menshi nakomeze najyaterambera akarironka najyaterambera akarironka kandi ntaca kumaduha filme ziciriritsa duhe filme nziza uravyumva ego ntaca kumaduha zazindi nyene yaduha mu myaka 3 iheze ego ukuyemwo Truwafa ni wahe undi musine tubona ati arabikora neza kandi ariko aratera imbere ukuyemwo Truwafa ni benshi burya je nasanze muri no industry ni benshi bose bakora neza bansoro ba abenduwayo bande BMT nuko batunyoteza baduha film imwe mu myaka 3 ntaco turabakunda uko nyene nukuri bose bari bakora neza safi na sheri wawe Mimire yagiye mu gacerere Mimi yego Mimi ni international we ariko akora ivyo hanze rekana na Mimi ni international na sheri wawe reka kumuvugira Mimi international ariko akora film mu Rwanda unye kwanza ifoko agomba kubatamo ikindi yo kindi ko ngaho ubu Mimire si local ni international ariko nagiye mbona ufise n'imbuga ziwawe kandi zikubita ngo basangiza imbuga ziwawe muri rusangi zose nagiye mbona ufise ama TikTok ufise za page ufise na ya YouTube iri kujya cinema urukundo niki ubasangiza imbuga zawe zose muri rusangi imbuga zanje muri rusangi zose ni fiko byandika fiko ego ariko nubwo kwandika fiko mu kirundi barazigo ego Facebook nuko nyene muri gora abantu barenga 100 birenga satrani gutyo ego TikTok 100 birenga YouTube onde mukwiza urazi yuko imugume mugira subscribe dokwiza abantu 100 mu mwanya mutoya kandi nivyo Nation company yandika amateka mu mwanya mutoya turonke silver award mu mwanya muto cyane ndabakunda cyane twari kumwe na Fiko tugende kuri YouTube yo Fiko ariko ni cinema nziza cyane yitwa Urukundo Nick tugire subscribe amatubanda tumushigikira mbega isinema yawe isohoka kuwa mbere saa 3 z'agatondo kuwa mbere saa 3 z'agatondo ariko uru rukundo ruriho ukuntu Truwafa yaho risohora kuwa mbere ikirabihagarika yaciye bihagarika yari yasohora mwamikazi kuwa mbere no kuwa gatanu ariko Fika atanguye gusohora Truwafa ikirahagarika ariko ndiyumvira ati uru rukundo wakubaririka Fiko kweli wananipendelea sana ubitahura gute wananipendelea umwana wabo none ivyo amvete ego byari kuboneka nk'ibidasanzwe abwiye za barambana sino bandeka bakama ama opportunity ni vyiza cyane kuko n'abavyeyi banje nabone bazogirwa nteye imbere nukurinda bashimiye nabo bari hose siko bizokwama gute none umwana arasohoka rega babaki mufitiye ikigongo abavyeyi bakamubaza wafunguye oya nabuza akira 2000 mugaragera igihe rero impuwe zihera oya nyene nanje sindi umwana muto ndiko ndikomeza nyene ndabizi yuko bazogera kumubarira ati oya ati ntuzosubira gusupportinga niniya tumanze twubake urugo rw'iwacu ariko muri ico gihe mugangira bazobikora yakuze azoba yahagaze bwuma oya bobo afite bobo naje singene ko baguma banderesha amata gusa ego nyene nanje kandi ndiko ndikomeza burya hazogera igihe baba proud naje babonye ibikorwa nakoze bamwe n'abanye batanga ingugure abakiriya muze uronka abakiriya benshi ni sawa ugenda gwa makara hagarara rino uyu muntu uramuzi sister ni mujama wanyu abapimira neza ni mwivu mwidoga mucarama niho honyene gusa mupimira amakara ego iyo mperuka gusora yitwa gute Urukundo Nick ego urakoze thank you so much abantu cumwa neza ago umufuko wikorera urawushobora merci sana isinema yiwe ikwigisha iki nka wewe ikwigisha ko maze kureba episode ya mbere mwe Mike
ikwigisha iki episode ije ya mbere wabonye ya mbere gusa ntorabya kabiri sindayiraba kubera mpamamega vanganda guhaya amamega urakoze ego ayo yaraje kugura amakara yamuhebera aje kugura amamega oya ndamuha amakara nge ndamuhe n'amamega mugana kuri amakara bonge ntandi amakara oje kugura amakara yanga ayo demi arakuye amamega urakoze urakoze ewe reka tumanze tubareke kugira fiko amanza abandanye urudandazwa tubandanya tumushigikira cyane nitwa MC Gundos tugene kuri fiko hama tugire subscribe dukurikirane isinema urukundo niki twari kumwe na Basi ku munsi wa mbere isaha 3 ndabakunda cyane thank you so much kungena ko murabikora asante sana ubu nzoze ndava no mukanyosha nza kugurira amakarino haleluya ngiye gutera imbere